guhagarara ni wahagarara. Ubu rero igitangaza cya mbere urahagaze. Igitangaza cya kabiri tambuka. Tambuka. Icya gatatu iruka. Somebody can shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. This is not a testimony of prophet of Jesus Joshua. This is the testimony of Jesus Christ of Nazareth. Oh yes. No, ayomashi umengo ari mu sam. Oh yes. Ayomashi ari mu shari if this nayo ni ya meja. Nimba atari zam. Mama. Igihe nakugize gucya ukajugumira ukuguru wari kurabibona? Wakati nilikufanya hivyo natetemeka chugumira. Unjugumira. Hama? Alafu ngo ni washobora kutambuka vyoroshe? Oya bidakunda ko ntambuka. Ubu rero no guhagarara ni wahagarara. Ubu rero igitangaza cya mbere urahagaze. Igitangaza cya kabiri tambuka. Tambuka. Icya gatatu iruka. Somebody can shout hallelujah. Listen, this is not about a man. This is about Jesus Christ of Nazareth. This is not a testimony of prophet of Jesus Joshua. This is the testimony of Jesus Christ of Nazareth. Oh yes. Kama ni ushuhuda wa Yesu sasa. Leo mkartie wataona Yesu anajishuhudia. Jesus, prophet. Avuga yuko ibiye bitaremaze ukwezi kumwe. Avuga ko byarimaze imyaka 5 bitakunda kwa huzura neza. Somebody shout hallelujah. We celebrate. Mzee akunda kuvuga ngo urashobora gupinga 1+1. Unaweza ukapinga moja kuongeza moja. Ushobora gupinga D. Aweza ukapinga 2. Kuko D ari nyishu. Maana 2 ni jibu. Urashobora kwibaza Joshua niwe cyangwa siwe. Unaweza ukajiwaza Joshua ni. Ariko nishobora kwibaza kuruja mama ariko aragira sport ucumenya ko Imana yakoze byo is in the house. Ndi muri kino kibanza. Prophesy. Umaze imyaka 5 ukuguru vyansa akaba ariko ariruka. Anayemaliza miaka 5 mguu vina. Nagomba mvugane n'umaze imyaka 5 mufuko vyanse kuko bige. I decree and declare by the power of prophecy, as a man of faith, as a luminary in the spirit, as a judge, ndavuze nk'umucamanza ndaciri urubanza ubukene burakurekuye mu izina ryawe. Ndaciri urubanza ubwoba burakurekuye mu izina ryawe. Ndaciri urubanza indoto mbi zirakurekuye mu izina ryawe. Mama nigiki uvuga? Nigiki uvuga kandi? Nini unaweza ukasema? Nashukuru Mungu. Imana kuko
Birarenze. Nkore igitangaza. anatendea muujiza. Kandi ibahezagire mwebwe abakozi bayo ibongera amavuta menshi Wow. kugira ngo n'abandi bazoshobore kubohoka nka jewe. Mama, igitangaza cyawe kizokugumako. Muujiza wako utakubakia yeko. Yesu ntabipa. Yesu hakuagia Agukijije une fois pour toutes. anakuponesha moja kwa Akira moja. perfection totale. Pokea perfection kuenea. Bakubonye kandi bavuge ngo ivyo nibiki. Waliokuona wakikuona tena wajiulize hivi ni vitu gani? Mubabwire Joshua. Usiwaambie Joshua. Ubabwire ni Yesu. Uwaambie ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. Biraguca. Fanya hivyo usikie. Wow. Urumva umunezero ariko? Unasikia furaha? Nakubonye rega uri kugira gute? Nilikuona unafanya hivi. I say, oh my God, this mama. Huyo mama o. Ukachugira oh. I say, oh my God oh. Oh mana I say, oh my God. jo. Ndagukoze ko. Nilipokugusa o. Zana intebe. Leta kiti. Chandagira guca distance. Ngize guca mbona Nikafanya hivi nikaona mguu. ndavuga ari uwejeje kugukora kwa ndengeye kuko si jewe that one. Nikasema kuna mwana waliza kukugusa That yeye one. ananisidia. Akigusa akisema ndio. With testimony. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.